ashimwe. Je gushima Imana ku byankoreye ni byinshi nabyo nomara ariko kubw'umwanya ari muto reka ndabicisheho. Muri haze de semaine ngize accident n'imodoka nje ndayitwaye. Imodoka ngeze kuri rya shanike icirabirinduka yose iragwa amapine aja hejuru. Bankura munsi twakumwe n'umugabo nyene wava yakomeye n'undi twari turi kumusentira murya je nani camvayo mbabara amaboko ko avunitse abose barashona mbaba no mu mutima ndavuga ati Imana ibi nibikunkorera abandi bose bavuye bakomeye je mbabaye cyane ndavuga ati nibini Imana ishatse kunkorera uko je nawe nkorera Imana cyane ndagwa ndavuga ati ni Imana ishatse kunyereka kandi ko nkifise ubasha kubasha kuyikorera. Je ni nushimye dimanche ndaza ngaha maze une semaine ngize accident shambira pasteur ndababara mu mutima kuba nagize accident ndababara mu mutima kwanza ntayimubwira we nyene yambwiye ati we ndabona Imana yakurinze urupfu ti ubashe gusenga cyane ntaramubwira ko nagize accident none yaje ndayimubwira cyanasenga mbaba mu mutima cyane namaze kumara imiti yose ndayimara imiti ariko ndafata yose yaheze umurumva mbabara ubu ndakomeye nakwa kuba kumeze neza. Ndashima Imana kuvya nkoreye yarasengeye mukuri ni byinshi navyo nomara gusa Imana bahezagira umvise mu yandi mavuta n'amayerekwa ibaha amahoro. Vuga icyo Imana yakoze ni ngoga. Icyo Imana yakoze ari ukuntu basengera abanyeshuri abanyeshuri bari bagize isanganya. Rero ndiko ndabangana navuga Imana ndabaye hano ku bw'abana abanyeshuri ndabaye mu ambassadeur yari Imana arabakijije urufira batabara. Ikindi shimira Imana ni ku bwa groupe gusenga guhindura ibintu. Hariho umwana ari yabaye umusazi yabuze papa wiwe acagwara n'ibintu hamwe kugira ave hasi byasaba ko nda bakumuterura tasaba nyene intervention muri groupe gusenga guhindura ibintu ubu yarakize Imana bameze nari ngwaye cyane kandi nta muntu yari gushora kubimenya nefise ububabare bukomeye cyane mu nda no mu mugongo hose ndagenda kwa muganga barambwira ati byihuta ni operation kandi bisaba ko bakuramo n'igitereko. Ndavuga ati Imana imyaka yanje niyo gukuramo igitereko n'ukuri ndavuga ati n'ukuri ibintu Imana ntabare. Munyuma barambwira ati utegereza gutanga miliyoni 3 kugira ngo bagukuremo ibyo bintu bonco bongera bagukuremo icyo gitereko. Nari maze ukwezi kose mu bihe kandi ndavye nkasanga batuvukana bose uko turi batatu ivyo bintu turabifise kandi turi muri icyo kibazo. Mu docteur cyaranyandikira imiti kugira hagarike ukuntu umushuru wa maraso wagumuva muri ayo mezi acarambwira ati mfuye kukwandikira ariko bisaba kubagwa ya ordonnance sinayigiye kurondera iyo miti naciye nza kwa Mongere kuko nzi ko ari papa wacu kandi nizeye ko hari Imana ikomeye. Ndaza mu bisanzwe ariko muje mu vyimviro naje nshaka kumusaba abasenzi babiri. Umwana ashashaka kugenda ngo akopeshe muri banki zo miliyoni 3 kandi nizo miliyoni 3 nizari gukwira imiti nari kwigurira. Mongere ndamushikira avuze ati wewe iyo operation siyo yemewe abona abadayimoni kandi nabonye ko ari umurozi. Rero reka usengego reka tubanze duhagarike ubwo bubabare reka tubanze duhagarike nawo maraso ubwo nyene kinsengera byaciye bihagararira aho nyene kwanza ubwo bubabare uwo munsi nyene ahejeje kunsengera nama namugoye arabizi nce ndafuka amatisengera n'undi mwene wacu bimeze kunyene amaze kumusengera nawe nyene uwo munsi nyene bica birahagarara. Subiye kwa muganga arambaza urafashe imiti toya gusa umukozi w'Imana Pastor Joseph Nduwimana ni yaradusengeye bwa bubabare bwarahagaze na bya bindi byaraheze hasigaye kumpima turabe ngo ivyo nivyo gushimira Imana kwere ngo bwa bubabare wari ufise ngo byaraheze. Ndavuga ati byaraheze ndashimira Imana no kuri Imana ihabwa icubahiro. Ukuntu nagumva mu nda siko nasiye kugumva ariko kubera abarozi badasinzira shitse muhira barasubiye barakora ivyo bakora ariko ndagaruka baransengera abasenzi bonga Imana bahezagira nukuri baritanga bakagusengera ata mutima bakubembereza nukuri baransengura mfunguye n'akantu gatowe naca mvyimba umubiri wose nimbika vyimba ahantu bigeze kungirira operation hagacatshaka gutabuka nkumva ndababaye cyane nkaraba icyo nojya nkareka kujya niho naje hari vendredi cangenda ku musenzi Jean Marie n'umuvuga butumwa Dieu merci baransengera nukuri guhera uwo munsi
ubu ndafungura neza Imana ihabwa icubahiro nukuri Imana ishigwe hejuru. Hanyuma dimanche hariho umwana yatanze intebe 5 arandikana hajyanye ngo atangiye mamado wo muri kwaya atantangira 5. Imana ihabwa icubahiro turarungika amarinki hari gihe Imana ikorera muri ibyo natwe kadutangira tutagira akazi nawe caca yitangira 5 rezina yakire zose hamo 10. Imana ibihere gucubahiro. Imana ndagushimiye uhoraho kuko Imana yaduhaye umwungere wacu. Je urumva ni mumbabarire mwungere urambabarira je mwe mudakubonamo irarenze niyo naharambona muri Moses Kurora. Rero Imana yaraduhaye Moses Kurora mu Burundi gusa sinzi ko Moses Kurora yitanga nkuko yitanga umupasiteri yo sinzi ko no bivuga wimbabazi nyinshi sinzi ko no bivuga agira ikigongo kinshi cyane. Imana biguhera umugisha ihezagire n'umuryango wawe wose ikiruti kimizo bayiherezo giza kandi ko Imana yakuduhaye nk'umunyamumaro nawe Imana izozira guhuza n'abanyamumaro. Imana izokurinde kubabara. Imana ishimwe. Imana yo mw'ijuru ifise ubushobozi bukomeye cyane. Shimira Imana yo yatumye menya ngaha jewe naje ngaha mfise ikibazo cyane kandi n'umuntu twahuye nyene ambwira ati ko onze ni kubera iki ndamubwira nti ndagwaye acambwira turagenda kurya 8 kumutakura umwanda mutoyi munda narabanza nkasha cyane hama nkaca ngenda ngiye nyene ukacumengo wa mukoyo uturiye ibisebe umengo nyene byababaye cyane. Nari ntimibiri cyana ubu ngira mpima 70 kuko sinari nkifungura funguye mu gitondo nirigwa inda yavyimbye benga camvuga nti hako no fungura mu ijoro kandi nkarara nabi reka ndabihebe. Hama rero nje ngana nari mfise umuganga Deo niwe yankurikirana no kubana mfise ndagenda rankorera igipimo cyo mu ndambwe ati giteko cya kimeze neza ntangorane ni mufise ndasubira muri ville kugirisha ecography atingira uyihenze ambwe ati madame nta kibazo na kimufise mu nda nkabwira umuganga none ko mu nda ngumansha ni kubera iki bakanyandikira nk'umutugu gw'ijana cyangwa se nkani nkagenda nkayifata basi bikanka. Rero je no nazangaha ndavuga nti Imana nukuri reka ngende je ahantu bandangiye nkaza kuri adresse ntahazi je nkaba ntakunda n'ibintu by'abakizwa reka ngende ndabe nukuri naraje umunsi nza ngaha baransengera abakozi b'Imana barambwira ati ntahandi babara nkababwira no mu mugongo kugira byose amadore nayo mfise numve ko vyohera cyandatamira kana naje ninyegeje ko n'umugabo wanje ntakunda ibintu byo mu bakizwa. Shitse muhira ndarindira wa mukoyo uraza ndavuga nti kandi ndindire wa mwanya numve ndarindira n'ukuri numva simiye ndavuga ahantu niho basi jewe niho ntari kuwa kane ndavuga nti sishima reka nzoshima hama no mwijoro ndafungura cyane ko je sanzwe fungura n'ukuri ndafungura neza ndumva ko mpimvye mwijoro ndara neza nk'akanyana ndavuga nti hantu niho basi kuwa ajemaze kuhaza rimwe mugabo ukuntu basigura ngankumva abandi bashima avuga ati tuje ngani tubana na pastori turababara nanje cyane hambabaye none nanje ko numvise mu kumubona ko bigorana nzomubona gute kubera nzanga ninyegeje ndasubira ndagaruka ninyegeje mbona hari abantu benshi ndasa naho hari abantu banzi nta kibazo kuko ndiko ndashima kuko nari ndushe ama ngarutse ngaha mbona hari abantu benshi cyane ndiyomvira ndagenda ndavuga ni sino hagara mu gaca mitani nimero hajya ndatelefona numvira sonye ntimanyitavye ndandika message ndavuga nti nta kundi nzosubirayo n'amaguru. Niho rero nagaruka ngaha numva ameze neza mu nda nagatse ngaha dimashe umugabo yambwiye ati oke tuje mu misa nani igihumbi nari mfise hari ibintu byabaye ngaha dimashe nababaye hama ntwaye n'imodoka ndavugana ni mukinama njayo gute ko tujanye ko nateguye ko nja hariya mugabo onye ururuki naho gwaceruza rurangira ngaha naje ngaho kuboko ntaduza cyangira Imana umugabo wanje baca bamutelefona acavuga ati sigara ngare kwisengero ni hajya genda mwe naye ncandakatanzino
basi nyore nka senza ngaha ncanumva muravuze ati nta muntu inzuki zariye ndavuga ndaza ngaha nje kuko sinaduza ndavuga ati Imana ahantu hari Imana rese ntabarambiye ko nahe yanje ni ndende nani mfise ikibazo cyo mu rugo kandi nta mahoro nayo mfise mu rugo n'umugabo nabivuze umenya nta kibazo kuko abantu bose ngaha usanga bafise ibibazo inzu yanje irimo parafo ngaha mugabo njyamye mu ijoro nkumva ibintu mengo ni biyabo ibiki rero ujya musinza ngaha dimanche barasenze jewe njyamye nka saa 3 numva umwana inyuma ariko ariruka nkavuga umwana ariko yiruka nibiki kumba ariko yiruka niki yabo ngo kivuye muri parafo acambye ati ndishiki yabo ndavuga bimwe basigura hahandi nibi nyene ndamubwira wishiki yabo gute ko twe dufise imbwanga ntitwavuga rumwe n'umugabo ariko kubera uwo munsi ikiyago kirahari rero ndashimira Imana kandi umunsi nza hari ijambo ryavuze ati umurozi wese azoza avuga ati nije nakuroze cyane nagize iki nabone ibintu bibiri hari abamama basengeye ndi mu bibazo bwa budumbi nyene aribo nibaza ko bari barandoze no munda navuye ngaha kumugwa bambwa ngo mama mugi ngo kutakituvugisha ngo turaruka none umuntu ugiye gusenga ntagaruke si wowe uba wihombeye nisaduye ntiduhuza n'amaso uku baca hirya hama haca bundi mubanyaza tubana tuhengekanije urupangu ati ntabarunkure ku mugabo wawe ntindamugukure ko gute ngo umugabo aguma ndondera ngo yambujije amahoro ndavuga ati Mana hano hari Imana nari maze iminsi nafise amahoro mu rugo none ndarose impamvu ariko nukuri ahantu hari Imana ubu ndafise amahoro mu rugo kandi nzogumanza jewe sinakunda isengero y'abakizwa ariko nzogumanza n'ubu yanyurije imodoka ngo tuje gusenga nashitse mu isengero mugabo ntiyagiye mugaca ndagaruka ngaha nukuri nzoshima kuko nzoshima kandi nzogaruka Imana